Prezida Ndayishimiye yatangaje ko umugwizatunga wese ashaka kubaka uburaro n'uburiro bw'abanyeshure ba Kaminuza y'Uburundi azohabwa ikibanza co kubakamwo hafi ya Kaminuza. Ibi yabivugiye i Muramvya mu ntara ya Gitega. Hari mu kiganiro gisozera umwaka yariko araremesha nka Sebarundi. Iki kibazo yakibajijwe mu gihe uyu munsi ubuzima butoroheye umunyeshure wa Kaminuza cane cane uwuba bava mu ntara za ruguru kubera ibiciro vyo gupanga amazu bihanitse. Nk'ufise umwana yarungitse i Bujumbura nibaza ko aca bitahura neza kudusumvya. Ariko kugira twese tubitahure iyo byazananye bidusaba gusubira mu myaka ya kera Kaminuza ikiraza ikongera igafungurira neza abanyeshure. Donc ntarinze kubarandira ngivyo ivyo tugira turabire hamwe uyu munsi kaze. Kuva Kaminuza y'Uburundi yugurura imiryango mu 1964 umunyeshure yarafungurirwa ndetse akarazwa. Icuma cari ikintu kibafatiye runini kanatsinda ntivyasaba kwirigura yideplasa ngo giye gufungura hanze y'ikigo wigamo. Gushika mu mwaka wa 2024 ibintu vyari bikira amavuta umupwari mu gatondo yivomera kayo kashaka akagakubita mu gahozeuse kari agakombe gato bakoresha mu guhoza icayi akanywa afise akanya mbere n'ikaneti yarashobora kuyimara. Ku murango naho bamwarurira ifiriti ku muceri igiharage ku ruhande vyose biri muri ya sahani y'ivyumba agahitamwo imeza nziza yicaramwo agafungura. Yamara kuva muri ntwara 2018 bamaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga y'agafashanyo ngurane ibintu vyarahindutse icuma gitangura kugara buke buke bonko batariko baratahura icuma mu majambo make yari restaurant. Mu ngingo ya 19 y'iryo tegeko haravugwamwo ko mu gafashanyo ngurane umunyeshure aronswa harimo uburyo bwo kwifungurira. Muri iki gihe rero abanyeshure bamwe baritekera abandi nabo bagafungura mu buriro bwegereye ibigo vya Kaminuza baba babamwe. Umwe mu baciye muri iyo Kaminuza mu myaka ya kera twigeze kuyaga yatubwiye akamaro icuma cari gifitiye umunyeshure mu buzima bwa Kaminuza. Yagira ati ico gihe umunyeshure yiga ata stress afise y'imfunguko. Ugiye kubiraba neza umunyeshure yoba yafungura amajana 3 ku munsi ugereranije nayo bamukata buri kwezi kuri bourse kubijanye no gufungura gusa. Aho muvyibuke iyo bourse ivugwa yari amafaranga atarenga 30,000 by'amarundi. Yatubwiye ko agereranije nuko uyu munsi ibintu vyifashe ngo ataho bashikuje ko 80% y'abanyeshure baba muri campus bagendana inzara. Ibi ngo biranakora ku bumenyi bwabo kuko badaheza ngo bagire ama recherche canke bategure neza ibibazo. Asigura ko ibihumbi 100 vya pre-bourse bigoye kubigabura kugira bishobore gukwira ukwezi. Ngo umuntu ategerezwa kugwa mu ideni kandi ngo ntawo haga ku ideni. None Kaminuza hari imigambi ifise gukemura ico kibazo. Igihe hugururwa icese umwaka w'ishure wa 2023 ushira wa 2024 umuyobozi wa Kaminuza y'Uburundi w'ico gihe yamenyesheje ko Kaminuza y'Uburundi ataburyo ifise bwo gushobora gufungurira abanyeshure. Dr. Odasman Irambona yavuga ko igishoboka ari uko Kaminuza yokorana n'abigenga bafasha muri ico gisata kuburyo umunyeshure yoshobora kuba yofungura ukwezi canke 2 batariko baramwiruka ko ngo riha Kaminuza ikaba ariyo imukingira. Ibi byahaboye bishigwa mu ngiro kuva mu mwaka uheze wa 2024 ariko muri campus Rohero gusa. Ahahoze icuma muri iyo campus harasanuwe n'umwe mu bikorera utwiwe ahashira restaurant ya kijambere ndetse n'ikibanza cyo kwivuniramo akanyota. Ico kibanza caratanguye gukora ubu. Ubwa nyuma duheruka yo mu mpera za 2024 twarayaze na bamwe mu banyeshure uko bavyakiriye. Ka bose bahurije ku nyishu zimwe ngo ubwo buriro butaraza byahora bishika bakishuzwa nabi iyo bitutundi tuzutu buriro dusanzwe turaho muri ico kigo nyene. Aho muri ico kigo umunyeshure agirishije abonnement abafise uburenganzira bwo gufungura naho atamafaranga yo bafise uwo mwanya ariko asanzwe ari mu bemerewe kuronswa pre-bourse buri kwezi. Mu gihe rero indero ariyo mushinga w'iterambere ryose mu gihugu abagwizatunga ngo bari bakwiye kwitaba akamo batewe n'umukuru w'igihugu mu gufasha abo bazovamwe abahinga bejo hazoza bakiga bamerewe neza. Kanatsinda Prezida yavuze ko bano boheza bagahabwa n'ibibanza bikenewe byo kubakamwo hafi ya Kaminuza. Iciyongera ko nkuko Prezida yabivuze nuko abo banyeshure boheza bakaba bubapangire kubijanye n'uburaro kufungurwa naho bakabashorera. Umukuru w'igihugu yatomora ko muri ico gihe haba partenariat kuko ubwayo leta atari umugwizatunga. None gaba pwari bijambo ryinshi. Niho mubona umuti kubijanye no kuraza ndetse no gufungura abanyeshure ba Kaminuza wobuwe.